hello people out there. Maramutse cyane muri bivaye no muherereye ni BITV nko musanzwe mumenyereye gure twabazana ikiganiro gishasha ni Let's Talk si c'est parfait Rainbow ndi kumwe na Gogo. Ça parfait ni bon. Meze neza. Uko mwavyumvise ni Gloria Munezero ni kuri BITV Comdab hanyuma nkaba ndi ni kiganiro ni Let's Talk na Rainbow canke parfait umwe wese azongita uko ashatse ikiganiro tuzoza tubashikiriza une fois la semaine aho tuzoza turaganira donc ni Let's Talk tuganira ku bintu just byabaye mu home semaine tivo ibintu byarenze semaine ama ibintu byagiye inkuru zagiye zirakurikirana uko zagiye ziravugwa ibintu bishasha donc ni ibintu turavuga uko abantu babifashe ama commentaire y'abantu uko twe twavyumvise hanyuma namwe muzotubwira muri commentaire rero muwane natwe hama ibintu bizakuba bitesa gose sasa isome nawe yagenze neza cyane vendredi twatanguye weekend kuva lundi byari bimeze neza amakuru agiye atandukanye muri industry abacanke bariya no mu bindi nyene bitandukanye tari entertainment gusa nive tugiye kubashikiriza abakunzi ba BITV. Okay, kat bafitiye amakuru turafise amakuru ya Fizzo, turafise amakuru ya Sabi, turafise amakuru ya Doben, turafise amakuru yo muri leta, turafise amakuru ya magara y'abantu, turafite amakuru arenze rero umuntu acikwa no uyu munsi franchement je sinzi kinazo barindiriye. Okay, turahera rero tuhere kuri Sabi. Tuhere kuri Sabi. Niwe yavuzwe cyane muri semaine. Kumenga hari abandi bantu bavuzwe cyane. Benshi baravuzwe cyane gusa nibaza ko igihambaye. Nico Sabi yakoze ko yagiye guserukira igihugu muri Sudan. Okay, haravuzwe amakuru ya Abubakar Karim aho yagiye yarasohotse igihugu agiye guserukira Burundi muri Sweden muri festival One Love Africa. Yabereye muri Sweden aho yamuhuje na ba Harmonize na ba Yemi Alade n'abandi benshi batandukanye. Barabaririmbye bakomakomeye. Donc Sabi yararonse iyo opportunité yo guserukira mbe hajya byari byavuye. Wowe uzi byinshi muri industry uyu rero sasa arakaze muri industry namuyise kugira ngo dukoraniye mission kubera yuko azobaha amakuru ashushe kandi agezweho ku mwanya mu mudoza munayaronka ngira rero so first ana ibi festival nkaziga aya deja batumira abaririmbyi bakomakomeye mu gihugu urumva urinzi ubona rero ba nk'umuririmbyi nka Sabi igihe na Harmonize Yemi Alade just nabaririmbyi bakomeye ugiye kuranga mu Burundi Sabi barakomeye ugiye kuraba muri Nigeria Yemi Alade barakomeye si Nigeria gusa Harmonize nawe kweke atagiye ba Diamond kweke atagiye bajya abandi bose boy bituma ibyo surazi ni kuvugana hari igihe muri ngiza festival umva ubuserukiye igihugu hari igihe peut-être bashobora kuba barabundi Diamond bakamubura abari disponible canke ico gihe canke ugasanga nyene byagize cyangwa ntibahuje namakuru yavugishije abantu benshi batandukanye aho barinze ivyabaye festival uko yagenze mwarabibonye Sabi vraiment yaratanze vibe abantu bararyoye zaragenze neza no kumushimira ni naho byaciye biva Fizzo yaciye avuga yuko ngaho warabonye yuko abantu batabifasha donc ntibivugwa co kimwe ntibabyakiriye niyo mpamvu Fizzo yaciye avuga ati aba promoters ba desi kumenga muri ko migira nk'abantu batabona yuko Sabi yagiye guserukira igihugu yari yagiye guserukira igihugu kandi ibintu bikomeye muri rinzi ugenda urinzi ubona ahantu umuziki w'Uburundi uri naho uba waravuye yani mu myaka yahera twari tumenyereye tubona abaririmbyi b'abarundi basohoka igihugu mu mafestival nk'aya mugabo urinzi ubona umuririmbyi w'umurundi agiye gura kuri stage imwe na Yemi Alade umuririmbyi kazi umva ntirurangira mugabo urumva none abatabafana biwe batabizi none wiyumvira ko biba byavuye ku kinone mu bisanzwe no barundi kwa kundi bamwe ariko baravuga ko tudakunda ivyacu nibiki byo babiva ko naho nyene birashobora kuvamo yani abarundi ntidukunda ivyiwacu Fizzo yarabivuze yaratanze post areka aravuga yuko vraiment aba promoters abantu ba promoting umuziki muze muragerageza kandi yarigeze no kubivuga muri conference yigeze gutanga cagihe aravuga yuko abantu ba promoting umuziki bavuga seulement ibibi ariko ivyiza batigera bavyerekana nico cari ciza mugaturibuka ko bavuze ko yatakaye deja mbega yagarutse Sabi yaragarutse mercredi au mardi
yaragarutse umenga ari mu credit n'ubundi hari mu credit yaragarutse mu Burundi ariko bari bamaze kuvuga ko yatakaye ari ibintu ndabizi ya ejo muri hit connection yatanze kuri Buja FM yaravuze yuko agira atange collabo ku muririmbyi Lino G. Yabivuze before ahubwo ariko aramubaza igituma yahisemo Lino G. Yarabivuze ati Lino G vraiment ari inosa araciye bugufi yavuze yuko pour le moment arafise hit mugabo ashitse imbere yiwe arerekana yuko aciye bugufi turetse n'ivyo hari n'abandi baririmbyi benshi nka Lino G afise hit ariko ugasanga ntibijisha bugufi gusa Lino G uri kuramura nawe urabona ko umuntu ariko yicisha bugufi imbere y'abakuru biwe ariko kuri ico urabizi ko bitakiriwe bo n'ubu unye biguma biri hahandi nyene hari abantu benshi bavyanditse ko ibintu byinshi baravuga yuko yazimije Benturo ubunyagira agushe down nawe Lino G yaramaze kuduga yariciriye inzira mugabo mama urabize makomanta ko yagiye aravugwa aho hariho nabazwi nka basimbizi bagiye barabivuga ko nka warayibonye poste yiwe ayibona none bijyanye we kuri wowe uvyibaza kwiki ubisanzwe nawe niyumvire nk'iki kintu ego bavuga yuko Sabi ujya yavuze ko Sabi yazimije muze Benturo deje Benturo afise nawe ibintu vyiwagera arumva nkaho ucuvuga ko Sabi yamuzimije gute we kuri wowe uvuga ati ntiyamuzimije njembo natari yamuzimije nimba Benturo atari karavugwa c'est pas ko yoba ariko ko yoba ariko rya Sabi urumva nako rya Sabi ririmo basi zo bari nguvu nke za Benturo hano kucuvuga ngo oya none kuri basi birasanzwe yuko nafise rega nafise ibintu ariko arakurikirana mafia gang n'umuntu amaze kugira gengo yiwe urumva hanyuma kuri ntuzenye tuvuga ko abuzi nguvu ziwiwe nyene hagarare nkawe nkuko nyene yavuze ati cingo bangore nka je hagarare nkawe rero hagarikire bijya vyiwiwe hanyuma kuri Lino G urabona ko ari we kuri wewe ubona ko ari ikintu ciza ko Lino G agomba gukorana na Sabi ikintu ciza ko Lino G agomba gukorana na Sabi muri imvya yaraki niba yarakiduga agacura nka chance n'umurinzi nka Sabi ariko nibaza ko atari yo chance yonyine naronse muri iyi minsi twarabonye ko Lino G inyuma ya player indirimbo yiwe irikira n'ubu ibandanya iri kuri donc hitinze nyene muri iyi minsi niyo irikira koma abantu iravugisha abantu benshi mwarabonye yuko no muri conference haraheruka gutangwa harahawe ikiganiro abamenyesha makuru cabereye kuri Panoramique aho ishirahamwe na company yavuga yuko izozana umuririmbyi donc umuririmbyi Doben azoza kuteramisha abarundi itariki ya 30 n'itariki ya mbere donc 30 z'uku kwezi na le 1er za Octobre aravuga ko umuririmbyi bazoba bari kumwe gushika kuri ubu uwo bamaze kuvugana ari Lino G gute Lino G nka wewe ukurikirana cyane ibintu by'umuziki wiyumvira ko Lino G yoba yarose opportunity yo gukorana na Doben bene nivyumvikana Lino G legend legend ni hit legend remix ni hit adutamenye player n'ibindi ni igiki cobuza atari nkizo dance kwereka atakorana na dramatique kwereka atokorana n'abandi baririmbyi aba bariko ba December baririmbyi n'abandi bariko barahitinga batari cheki birabashobora kufise hit na hit yawe ntuke uyihagariki urumva gasa nk'ubu dufate basi dramatique yagarafise hit zibi gusa uravye igihe zizijya hit zibayeho urana ko ari ibintu biriko biragabanuka umugabo Lino G nawe asohoye player ibaye hit indirimbo natwe twavuga ya dramatic sina ya dramatic ya bari kumwe na Juno Benny Juno ninde wawundi ni oturetse iyo hari indi shasha ijya chakula si ya dramatic si ya dramatic kandi uko ijya chakula iki yatembera siko madame yatembereye siko itamplize yatembereye kandi byankiye basi wowe yimba sibo ngo byaranze none oya kwetana nitera zinganye ngo none bipfira hiti zinganye biravana n'umwanya yani ashobora gusora itampolize muri kijya gihe abantu gasanga bayakiriye ukundi kumivanye na vibe abantu baba bafise donc umurinzi araviza akaraba vibe abantu bafise agatanga irya vibe nyene niyo niko baca bavyakira utanze ibidahanye niyo vibe barimo muga Lino G nawe cura yatanze player yaririmbye ibintu
ubona yuko abajene bose abajene benshi ibyo babayemwo nibyo baba barimo kandi bicira pase genda neza abantu barakira ariko kuri hit ziwe zibiri none ashobora gukorana n'umuririmbyi Doben bariko baravuga haravuzwe ko Doben yoba yahawe miliyoni 120 kugira ashobore kuza gukora ico giteramo aho uno munsi barinze banasohora yuko azoherekezwa n'umu DJ wo muri WhatsApp RJ the DJ. Okay. Umuntu n'abantu bataba basanzwe. Comment est-ce que ubona yuko iyo kubereke hatoza uyundi muririmbyi? Kuko ni ibintu byinshi kuko na Doben baravuze yuko harabajijwe ibibazo bitandukanye n'abamenyesha makuru batandukanye bamwe bakavuga bati mbega nimufise ubu barabajije na company kuko imaze umwaka umwe kirakora nta nuko ifise n'icicaro ngaha mu Burundi barababaza bati ntimufise ubwoba yuko Doben ashobora kubahonze kuko amaze igihe kinini yatani giteramo aheruka gukora birumvikana just umva nk'ico kibazo cyane yumva abo bavyiga naho cubumva nibagye nyine bamuzanye nk'ubu urashobora kubona ati iyi nuze yishobora guhomba urumva mugabo nawe ujya muzanye akabona ati yishobora guhomba ariko iyo assurance none abayikuye wewe abafise ivyabona kurumva bitandukanye n'ivy'abafana bo baba babona urumva mugabo nka je nk'ubu ndiko ndaraba ashobora kubona ati nkuko nyene abantu nanje ngiye nkuko nyene abandi babivuga canke uko uvuga ati The Ben igihe giheze atari kararirimba ariko araririmba araheze igihe nagiye kinini yashatari giheze indirimbo zishasha nkuko tubona aba ba Bruce Melody ariko badutama amahit kandi hano kari generation imwe ba Bruce Melody ariko adutama amahit ba Bruce Melody bacari on top bariko barakora urumva rero aho rero nibica biteranira ubwoba ati kuri gutatazanye basi Bruce Melody kandi Bruce Melody aheruka ino mu Burundi muri Congo ayo kandi n'abarinzi b'abarundi baca bavyindogera ati ari abanyamahanga nico kica kinatuma n'abafana bashavura urumva bashavura kubera yuko bashobora kuzana umuririmbyi yo hanze deje n'amahiti anafise baciye bamuhamahera ngana kuti ari abarimvyi ngaha mu Burundi bakomeye ariko baduha amahiti ba Fizzo basabye ko baduha amakidinga mu Superman abazana umuntu wasanga nkuba tubikikira nazozazanye aheruka hiti ya Diamond noneho nk'ubunye ya boda nk'ubunye noneho hari ikindi kintu abitse ahantu atarababwira rege ico kinega kirashobora kuba gihari sasa none akizanye umunsi nazo kivibinga nazo bakizi azoyisora nka dojo avota reka urushaka urabe nk'izo nyene za Superman canke zijya zindi zose zagiye ziragira ziba mu mwanya ungana gute ntiziba ihitinga mu mwanya ungana gute abari kuri YouTube nawe gushika mu bantu basi indirimbo kuri YouTube urashobora kubona ati indirimbo irikira arabwa cyane mu minsi mikora ariko irikirabwa n'abantu benshi gusa mu bantu nawe sico kimwe numva ntibirabashikira neza mu minsi uko biri kose mugabo Lino G yaronse ama opportunity menshi kandi arakora yego ariko arakora tumugira akajambo basi Lino G shout out to you Lino G the best Nyacho chatu na Sadbi amuhanze ariko aramubwira mugabo urumva ko hari abandi bamubwira yuko ari karaswata kugira ngo ashobore bamubwiye yuko nk'ubunye bashaka kumugwisha down aho na Fizzo bagomba gwisha down ntuze Menya Fleur nivyo nagomba ko tuduga ko indi nkuru ya Menya Fleur na Fizzo Menya Fleur ku kiganiro yatanze kuri Hitop TV akoranye na Londres yaravuze yuko ijya ndirimbo ni ya Fizzo novuga ko ari Fizzo none ni Fizzo yasabye collabo ntuze bijya nari bisanzwe kubona ko Fizzo yoba yasabye featuring ntuze Menya Fleur je mbere sinovita ko ari gusaba sinuva ko bayamusabye sinuva ko ahubwo ni opportunity yamuhaye ariko uratse ko donc nuko babivuga ugutandukanye ko igihe yamwemerera ko bakorana iya ndirimbo Menya Fleur ntiyari ngaha mu Burundi yasi waraje niyo mpamvu rero igituma yaciyaza yaronse opportunity cyangwa bimvira Menya Fleur yavuze ati ni projet yaramaranye 5 Fizzo none kugira ngo ashobore kuba ari projet yaramaranye 5 akayiha Menya Fleur hariho abaririmbyi b'abarundi kazi baririmba Menya Fleur nta gihe kinini yamaze mu muziki
abarimvyi iya senka yo projet hari turaba abaririmbyi kazi ico gihe bari bahari dufate mu myaka 5 ihetse aba bamona ntibaju mona mugabo hariho bashani queen hari kerega miserita hari n'abandi benshi batandukanye usanga voice Fizzo yarakene muri yo ndirimbo bagatariyo bafise canke vibe yarakene muri gandirimbo bagatariyo bafise uvuga yuko rero comme yumvise byandirimbo yo jana ya Menya Free niyo mpamvu yacambye ati reka dukore indirimbo igere no just novuga ngo Fizzo ngo yasabye featuring ngo Menya Free ngo birateye so ni ko byabigize cyangwa byabi Menya bayishize oya ahubwo ni ukutinda mwa mugabo iyo ndirimbo shooting yaratanguye no gukorwa harabanditse amano zenyakora irikira koko ivyo byose biriko biba mu gihe yaba Menya Free yaraduhaye hit yahaye inyuma y'indirimbo bakoranye na Mona nawe nyene n'umukozi ariko arakora kandi cyane na Fizzo aheruka kudusukamo Superman indirimbo yakunzwe cyane abantu benshi no biracakundwa bien sûr no birakundwa akaba ari no mu kujana Dubai ego nanje vraiment ndayikunda Superman ndayikunda cyane vraiment Superwoman niyo mazi misi Menya Free gayita Superwoman ubu rero abakobwa bakunda Superman twita Superwoman Jesse ndi Superwoman ni indirimbo gusa nkunda nijya nyene titre yayo ni Superman ni Superwoman oya batosori yitwa gutyo basi batosori yitwa gutyo Menya Free muri kijya yavuze ko ari projet nshasha projet reka tuyirindire ntacu Alvin yarakwije 1 million de views ku ndirimbo y'Iwakadaji indirimbo yabe na Juno Kizigenza aho yari maze amezi 7 iri ku rubuga rwa YouTube none amezi kumenga yari yabaye menshi so ko yabaye menshi ku muntu nka Alvin azwi nka kujyana bashira ahubwo zaranyarutse Digiye kuraho nyene Alvin umuntu agiye mu bintu byo kuririmba vuba kera yahora ari umuraperi ahubwo kiranswa uravye audience office n'ama congratulations nesh urumva kwa ibiri mu indirimbo ni bafitaniye collabo na Juno Kizigenza afite 50k afite 50k hanyuma iyo bafollowa subscribers yego abantu bamukurikirana akaba Alvin afise abantu bashika 90000 none abo bantu bose indirimbo yoshora gushika ico cyose indirimbo ni Alvin ntabwo ari ya Juno ngano nene ishira ku ma platform yiwe ntibagiranye collab aja kuri platform za Alvin ego none namufasha ku amufasha gusa uko Alvin Smith ashira mingufu Cheki nuko Juno ashira yes cheki twara ko indirimbo bari Alvin deja Alvin yacha tegeza gushira mu nguvu nyinshi indirimbo yiwe mugabo rero nawe donc Alvin bravo Jeve mano mwa congratulations kandi rero iyo ndirimbo yari yaranahagaritswe na n'ikigo sense gira navyo nyene birimo mu bintu byatumye iyo ndirimbo iteba basi guhagarikwa uvuze guhagarikwa ucumenga ntiyasuye kuvuzwa na ku maradiyo iki niki bakino n'indirimbo ishobora kuba yarahagaritswe muga bikaguma ahubwo Jemon umenga ni opportunity ya Rose kwera baje bajya kwinjiza muri YouTube abaha bamwiza ku maradiyo no ku mateleviziyo baje baza kuyiraba kuri YouTube baramuhaye bamufashije kuyigirira pure okay rega birumvikana n'indirimbo uyibujije ku radio ku televiziyo abantu bari kwiraba kuri televiziyo bacagenda kuri YouTube shiranga n'amavuzi menshi kana ubu abakobwa bafise ingufu nyinshi bariko barabasumba donc mwe bariko barakora abade bariko barakora irana nk'ubu Ines Rago kwiga ndirimbo yo Malo yari live kuri Global TV yaravuze baramubaza ibibazo urumva cere kica kikwereka yuko yagiye cyane oya yagiye muri Tanzania ariko gusa hari mu kiganiro nko muri connection tubibona rero kuba Fizzo yaramubwiye ati dukorane we Menya Free niko yabonye n'inguvu bariko baranashira sindi ko wumva ariko aravuga ko Shani Queen ari kine inde Fizzo no bakari kabiva mu Shani Queen ari kine nani kine bwe gute basi afise talent afise
afise audience umugabo ntari siwe yarabivuye siwe ko atari yarabivuyemo ntaherutse ntabishasha duherutse kuvuga ko atari igihe ciwe nivyo nyene Fizzo avuga ati ni bwabo nebwe reka tuzobaronderera ayandi makuru yandi muri ivyo vya industry. Reka tugende gatoya mu bintu vyerekeranye no niki tuje muri sport hari ni entertainment muri sport kandi tugashikira inamba zacu ngo duze dusenge Septembre bazokina na Cameroon baramaze kugenda hariya baragiye muri Cameroon none mbaga ari cyahiganwa n'iryo bari ni qualification bari kuvuga yuko hajya ndira twe tufise n'amachance menshi agatunganije none niki kitwemeza yuko bo batazotakara babandi ko bapiguma bibi ibintu vyo gutakara bagya ikintu tunagira ko bageze he baragarutse bazogaruka cyane bamwe baheruka kugenda muri mahoro ko byagiye biravugwa cyane yuko abantu bashobora kujabukira muri Espagne ngo ni nko kujabuka ngo ni commentaires zabo no commentaires zabo ni commentaires z'abantu mugabo babivuga bifatiye kwa ningo bagya bakinira volleyball ko batorotse ntibizigwa ko badi bose baca bagenda abasi babonyene bagiye haragiye abascout haragiye abakinyi ba handball n'abandi bama n'abakinyi baba baragenda yari handball bagiye uri kuvuga bagiye bakinyi intamba deja basanzwe benshi muri bo ntibaba ngaha mu Burundi basanzwe baba hanze y'igihugu kandi bo barabimenyereye si ibintu bagiye mu bunyene ngo bagiye guserukira ngo Burundi ngo heye ngo kubyo buca banatoroka abo catoroka muri Canada barashobora kupasa bakacandi abajya n'inzobere abajudo nabo babandi bagenda bashobora kunyika ganye tuzokuva minsi ngahe ngo baranyitse ngo ntibamenye n'ingene twizere ko bazogaruka rega abajene ko muguma muduta ngo twubakiye Burundi mukuru w'igihugu ku matwi no muri Sokarti murabona yuko baheruka no kubomora tugiye muri ivyo nyene vy'igihugu Sokarti bariko barubaka amazu baratanguye hari kwa kangahari samedi ijya munsi bagira ibintu nukuvuga yuko nuko abantu uca tubona umenga bariko baraduhutira niryo ryanye ry'iterambere iterambere nibaze mu Burundi tugume ugiye no kora no mu bindi bihugu rega nuko nyene usanga ziganzu inyubako rusanga ni kujya nyene niko babayo inyubako none hajya mbega ababa babomuriwe ziganzu kugira ngo babimugwe babaho umuzibukiro canke ucuronka inzu hajya nyene bosa depend ivyo leta iba yagitse ari leta ivuga ati abarondera handi baba canye azoba ari kigwati ca kabiri c'amajambere cubatswe inyuma ya cakindi cubakwa muri miroir kijya si ca leta mugabo kizo bari ca leta bijya nuko nawe uvuga ati mbonje nanje ngomba nkore nze projet yo kubaka hanyuma nkazogira kandi bumva abajene nk'abagye nibo tuva dukeneye nyene bagiye bavuga igihugu bagiye guserukira ubu nka opportunity yo kugenda uzoguma ngaha mu Burundi genda he aya mahera iyo tike y'indege nk'ubu ndayikoze nk'umugambi sinokumva tuzokurabe reka tuguhe imyaka ibiri reka turindire dezo ndabe kuzobukira ngaha mu Burundi uzoguma ngaha sawa mu bindi je vraiment narinze nabeshe ndonse opportunité ndubu patriote mugabo nibisigura nzogenda ndondera amangaruka ngaha mu Burundi azimira ngo batubesha nk'uko bajya ba diaspora ngo ngo ndakunda igihugu twebwe turi ngaha n'abapasiteri urapambanira ngaha n'amaviza twasikuye otofira kuri ayawe wowe wanga gutora visa yahese reka ibyo bintu bamureka kuza murabesha abantu hama ico mutibagira abagenzi mutibagira neza yuko wowe wowe utunze impuzu y'igisoda wowe utunze impuzu ya tashtash bazogukorera ku kazi kawe ukaba uyifise rondere yuta canke uturira batanze indwi zingahe ushaka kuba umusirikare birafise iyo bica mwitangazo riheruka gusohoka haravuzwe neza yuko izo mpuzu zitemewe ngaha mu Burundi hari abantu benshi baza barikika mukiza muri kika mukiza abantu batari abasirikare umuntu wese atari umusirikare ntizemewe ko agira ari abasirikare abantu b'abastar nibo bakunda kuzambara abantu bigira abantu bamungara bagirane urabyo gusa ako ukuntu ziba zizimvye rero sha abastar nabo mengabo bare bisigiyo
none rero bakabareka kubera yuko si umunyagihugu asanzwe nk'abandi kuba uri umuririmbyi cyangwa uri umuntu uzwi n'umunyagihugu nk'abandi umuririmbyi agize nk'indirimbo bisaba ko yambara kuki azoja kubisabira uruhusha muri leta nibaza ko ico gihe bazomwemerera agiye muri konsena yo mu Rwango uwo rero baramunovye baramunovye ushaka kwiberaho amahoro iyo muzu yiheba ukuntu umugabo zizimvye zijya mpuzu pe agahombe kari nenga bazirana ngo ego sha naenda zifise nkazine mbwa tuzihebe bya ushika kurindi tegeko rizosohoka rivuga yuko tuzemerewe haca havuga yandi makuru yande uyu munsi ikindi kintu cavuzwe nuko ngo hagira haboneka umuti wa sida none burya inyuma y'imyaka yose iheze sida ihari uno munsi byadutse gute oya nibo babizi gute havuzwe neza ko tugiye mu magara y'abantu mu bushakashatsi bwagiye burakorwa yuko buriko burakogwa uno munsi bagira barondere umuti wa sida amakuru twakuye kuri BBC Swahili avuga neza yuko umuti wa sida bariko baravyiga kugira barabe ingene bogikorerako gushaka kuri isa nta makuru arenze tubibiseko hariho mugabo abantu bavuga ngo ntiyari gitinyitse nivyo parfois tinya yega ni kironyangana kabiti ugizeni ni ronyangana nagira bana yotinya hariho umuntu yavuze yuko adatinya atinya ikintu aziyo bahurira we ntayotinya mugabo okay kubura kumusotera ngo oya urumva nukubera yuko mu makomantere yagiye aratangwa hari abantu bavuga bati iyo bashaka bakanawureka uwo muti kubera yuko hari ibintu bizohava bica nanje keneye numva kuvuga ati ahubwo muti ntibawuzane nyene okay sad tuzobigaruka ko mu yindi ndwi atwa amakuru akuyazoba yabonetse aho mu yindi tuzogaruka no ku makuru ya 90 fani mu kugaruka mu Burundi ariko apangakutse ego ariko arakora ubu rero ari muri abarika agomba kumunezera abanyaburayi gusa naje natwabweke namwe abihe naho usanga umufana nawe 90 nawe uramufana nta mujene nimwe adafana 90 kubera ko it's a legend muki muri rap no utumviriza rap uvuze ngo nta mujene numwe atumviriza atafana 90 kijya gihe 90 fera kiringa mu Burundi ntiwarondera nayo irondera mugiye komeza yagusanga iyi yaguzaga sevangu ngo inde kuyirondera wewe yumvira ko ngo unyeyoza ngaha mu Burundi azokubita akazima agirishije concert azokuzuza bazomenya iminsi bituri turagasho swat nibaza neza yuko twosezera abatwumviriza amakuru ni menshi cyane ni menshi vraiment ni menshi biraryoshe tuzoza turakorera ku bintu donc bitandukanye ntituzokorera muri entertainment gusa tuzoja mu magara y'abantu tuzoja mu no mu yandi ma domaine atandukanye kugira ngo dushobore kuza turamenya amakuru mwe mutwumviriza muze muramenya ibigezweho ngaha mu Burundi même no muri East Africa tuzoja n'amakomantere yanyu turayakeneye n'ibyo twibagiye byose bazaratwibutsa baca baza barabibutsa n'abaza barabira hanyuma mubandanye mugira subscribe d'abord hanyuma kuri YouTube Instagram turayifise ngenda mugire follow kuri Instagram kuri Facebook mugire follow ni BITV tuba dufise n'ibintu byinshi byo kubereka mugani muze namwe mubibone dufise ibintu byinshi nibaze bareke kuguma donc mureke n'akantu gatoya if juste niba utarakora ako gakogwa manuka ngaho hepfo ufyonde ako ka poro ka rouge kandi teko sabone cyangwa subscribe nagakenge ako gakengeri ugafyonde hanyuma uzurironkera ama notification tugira kuri all notifications nka update ya BITV kira kintu cyose kiriko kiraba muri industry hose azobironka bitagoranye basezerere rero makoze kubana natwe bari mwese tubasaba yuko muduza muradukurikira yabivuze mugire share like comment byose tuba tubikeneye kugira tumenye ibyo twabashikirije ngene mwavyakiriye kugira tumenye naho duhindura cyangwa ibyabaryoheye encouragement yanyu support yanyu turayikeneye cyane rero jewe ni kwa kundi nyene sinzi parfait ko afise ibindi asezeza jewe ni ana bindi bisa nongera jewe ni umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye.